Itangazo risozera inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi yo muri Ruhenshi 2023 kuva ku igenekerezo rya gatanu gushika ku ry'icenda Ruhenshi 2023 abepiskopi b'Eklezia Katolika y'i Burundi barakoraniye hamwe mu nama yabo isanzwe y'ukwezi kwa Ruhenshi. Iyo nama yabereye ku cicaro cayo i Bujumbura. Igisabisho c'intango giheze, umukuru w'inama y'Episkopi yaciye ashikiriza ijambo ryo kugurura ibikorwa vy'inama mu kwibutsa ko ibaye haheze amezi 3 bavuye mu rugendo rweranda i Roma ku kirimba c'Eklezia Katolika. Yongera aributsa ko ibaye hasigaye amezi 3 ngo habihimbazwa risozera yubile y'imyaka 125 inkuru nziza yakiriwe mu Burundi. Iryo himbazwa rikazobera imugera kwa 15 Myandagaro 2023 ku munsi mukuru w'iruzwa mw'ijuru rya Bikira Mariya. Ibikorwa nyezina vyaciye bitangura maze abepiskopi bahera ku guhanahana amakuru yereka ubuzima bw'amadiyoseze bashinzwe. Imbere y'uko bayahanahana, intumwa ya Papa mu Burundi yabanje kubashikiriza intambwe agezeko mu kurondera ikibanza n'uburyo bwo kubaka ikimenyetso mu Minago aho nyakwigendera intumwa ya Papa Musenyeri Mukaheri Adam Courtine yagandaguriwe. Yarashikirije umwizera afise ko ivyo bikorwa bishobora kuba vyaheze neza ku munsi wo kwibuka imyaka 20 izobiheze arengutse Bukama. Mu makuru yerekeye amadiyoseze yabo, abepiskopi bose barashimira Imana ku vyiza bandanya igira Eklezia yacu bafatiye ku kugene abakristo bahimbaje imisi mikuru ya Noeli, bakitegurira Pasika, bakongera bakitaba igisabisho c'imisi 9 cyo kwitegurira Pentekoti. Mu madiyoseze yose amapfungo y'ikarema akaba yashimikiye ku buzima n'ubutumwa bw'ingo. Baratewe kandi akanyamuneza n'ingene imikangara y'Imana irangura ubutumwa bwayo mu kwitegurira yubile y'imyaka 50 uwo mugwi utanguye mu Burundi. Bagakengurukira Imana ku ndwi y'igisabisho co gusabira ubumwe bw'abemera Kristo iguma ihuza abakristo benshi, n'ingene umunsi mpuzamakungu wo gusabira ubuzima bw'ihevyi wahimbajwe neza. Mu madiyoseze yose hararinganijwe amanama yo gukarihiriza ubwenge abasaserdoti. Baraseruye kandi akanyamuneza kajanye n'imisi mikuru bimirije yo gutanga ubusaserdoti, y'indagano z'abihebeye Imana, amayubile y'amaparuwase hamwe n'itangwa ry'isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda. Kubijanye n'ubuzima bw'igihugu, abepiskopi barashimishwa muri rusangi n'umutekano urangwa hirya no hino mu gihugu, ariko barababajwe n'ingene ubugizi bwa nabi bwibonekeje mu manuko bw'igihugu aho hari abantu bishwe batemaguje imipanga hamwe no gutanga ishano kwasubiye kwibonekeza hirya no hino. Bongera kandi bagahagarika umutima no kwinubana kuri hagati y'imigambwe imwe bikunyurwa n'ubusuma bukorwa mu mirima no mu mazu. Abepiskopi kandi bararaje ishinga n'urugero ruguma rwongerekana rw'abashomeri ku buryo abirukira amahanga bariko baraba benshi, gushika naho hari abagore n'abigeme bagenda mu bihugu vy'Abarabu ku bwinshi kandi badashobora gukurikiranwa mu bijanye n'ukwemera kwabo. Mu vyerekeye ubutunzi, abepiskopi barabonye ko umwimbu w'ibiharage utabaye mwiza kubera imvura yabaye nyinshi cane cane ikonona imirima igasambura amazu hamwe igahitana ubuzima bw'abantu. Ibiciro navyo vy'ivyimbugwa biguma biduga ku masoko. Abepiskopi baratewe amakenga kandi n'ubukene bw'isukari, igitoro, isima hamwe n'ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi. Abepiskopi bahejeje guhanahana amakuru bace bihweza kimwe mu vyari bitegekanijwe. Ubwa mbere, kugira ngo urugo rubandanye rumenyesha inkuru nziza, kubera ko kumenyesha inkuru nziza ari wo muhamagaro wa Eklezia, kandi ko kuva inkuru nziza ya Yezu Kristo igishikani iwacu i Burundi, abamisionari babonye ko kugira ubutumwa bwabo bushinga imizi boshingira ku rugo. Abepiskopi bararimbuye ingene urugo ubu gwifashe hano i Burundi inyuma y'imyaka 125 tumenyeshejwe inkuru nziza. Barabona ingene urugo rw'abakristo rwagize uruhara rukomeye mu gutsimbataza ukwemera no mu guhindura imigenzo itabereye yari ihari. Bararimbuye
barimbuye kandi ibibangamiye ingo mu gihe ca none, bariyumvira n'ivyokorwa nabo bikora kugira ngo urugo rubandanye ruba ishingiro mu gukwiza hose inkuru nziza. Barahavuye kandi baremeza igisabisho ca yubile Eklezia y'u Burundi kizovugwa n'abakristo bose muri iyi minsi iri imbere. Ubwa kabiri barihweje ibijanye no gutunganya amatungo ya Eklezia mu kuyatanga hisunzwe amategeko ya Eklezia. Nk'uko amategeko ya Eklezia bitegekanya, ni inama z'abepiskopi zishinga ibikorwa bisaba itunganywa ry'amatungo mu buryo budasanzwe, nk'uko ingingo y'igihumbi n'amajana 277 y'amategeko Eklezia bivuga. Kandi izo nama zisunza mikoro igihugu babamwo gifise, nizo zigena igitigiri c'amafaranga ntarengwa yofatirwako mu gutanga amatungo ya Eklezia. Tubisanga mu ngingo y'igihumbi n'amajana 292. Itunganywa ry'amatungo ya Eklezia risaba umwungere wa diocese kwamagavye uko kugaba no kubahiriza amategeko mu ikoresha ry'amatungo ya Eklezia. Risaba kandi ko ababijejwe bose babwirizwa guhana abajejwe gutunganya amatungo iyo babikoze nabi, bigatuma umuryango uhomba, ari diocese, paruwase canke uwundi muryango. Ikindi abepiskopi bize mu nama yabo ni integuro y'itegeko ryogenga abakozi bose bakora ibikorwa bigenzurwa n'inama yabo. Bamaze gusoma integuro y'itegeko bagahinyanyura ibikenewe vyose, iyo nteguro yaremejwe. Ibisata vyose bigenzurwa n'inama y'episkopi bisabwa kwisunga iryo tegeko mu gutegura amategeko abagenga no mu guhinyanyura ayo bari basanganywe, hubahirijwe ivyo abakozi bari bafitiye uburenganzira. Ubwa kane abepiskopi barihweje ingene vy'ukwemera Imana vyifashe mu Burundi. Ingingo y'amajana 65 y'igitabo c'amategeko ya Eklezia ishinga ko abepiskopi bo kwihatira gutohoza ingabirano shasha z'umuzima bwihevyi mutima mweranda gabira Eklezia mu gufasha abazicishako kugira batomore neza imigambi yabo kandi babafashe kuyikingira n'amategeko abereye. Ni muri uwo mwitwariko wo kurangura neza ubutumwa bashinzwe, abepiskopi mu nama yabo bihweje ingene ivy'ukwemera Imana vyifashe muri kino gihe mu Burundi. Basanga hariho imigwi itari mike y'abakristo ihari uko nyene. Abepiskopi barakenguruka cane ubutumwa bunywanyi bw'iyo migwi bakora, ariko barabonye ko vyihutirwa cane ko boza barabafasha babaherekeza mu rugendo rwabo kugira ngo bari muri iyo migwi ishobora gutera imbere, ikazoba imiryango y'abihaye Imana ishobore gutomora neza akarangamutima kayo kandi ronka amategeko meza ayigenga kugira ngo birinde kujuragirika no guhuba. Ubwa gatanu barihweje uburyo bubereye bwo kumenyekanisha umugambi wo gukingwa amabi akorerwa imiyabaga hamwe n'abafata ngabo. Umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe kwihweza amabi yo guhumbisha abatarashika mu bigero canke abafatwa ngabo yagirizwa abasasedo canke abiheye Imana yaramenyesheje abepiskopi cegeranyo cavuye mu nama herutse kugirisha ari kumwe nabo basangiye ubutumwa. Yarashikirije kandi integuro y'ingingo zerekeye inyifato ibereye ituma abana canke abafatwa nkabo bakingirwa amabi mu bisata vyose vy'Eklezia Katolika yo mu Burundi. Ubwa gatandatu aribwo bwa nyuma abepiskopi barihweje ugukurikiranira hafi ubuzima bw'imibano y'abantu no guherekeza umugambi w'amatora iyo mu 2025 gushika mu 2027 vyokora n'inama y'abepiskopi. Kuva kera abepiskopi Burundi bamye bafise umwitwarariko w'ingene imibano y'abantu yifashe mu gihugu. Ivyo vyamye bibonekera mu makete no mu matangazo bashikiriza. Uwo mwitwarariko w'ubuhanuzi ubwirizwa no kwibonekeza no muri kino gihe hari ibimenyetso vyerekana ko mu mibano y'abantu atawosya bwose. Muri uwo mwitwarariko w'ubuhanuzi Eklezia ibwirizwa guhura n'intambamyi atari nke. Nico gituma abari mu nama bongeye kwerekana ko hakenewe abantu bafise ubuhinga bukwiye bafasha kugira umwihwezo mwiza
mwiza ku bijanye n'imibano y'abantu, bagashobora no gufasha kugira ngo integuro y'ikiringo gikwiye yofasha guha intumbero uwo mwitwaririko w'ubuhanuzi no guherekeza neza ibiringo vy'amatora. Ekleziya rero iratumirirwa guteza imbere ubuhinga bwo kurimbura ivyerekeye imibano, ikiga gukorera ku gihe kugira ngo ishobore gukora neza ubutumwa bwayo bw'ubuhanuzi. Abepiskopi basozera inama yabo bavugana utuntu n'utundi kwerekeye ubuzima n'ubutumwa bw'Ekleziya. Bigiriwe i Bujumbura ku itariki 9 Ruhenshi 2023 kubw'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi, Musenyeri Bonaventura Nahimana, umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega, akaba n'umukuru w'inama y'Episkopi Katolika b'i Burundi.